oya ntivyumvikana kuko waba arimenyereye gufata ikaramu ugacumbwira ugiye kwikorera urubuye ugwaye umugongo kandi warize birateye isoni ahubwo je mbona aho kazi k'ikiyede iyo babikunda kweri ari je mu kubwanje sinako nokora nogenda nkaryama muga nkabandanya niga leta mu nyuma yonyibuka ikamaho kazi ariko ku rundi ruhande biruko mu gihe abantu benshi bavuga ubuzi bwa leta bwaraheze ngo nta buzi bwa leta bukiho n'abantu bahejeje bakeneye akazi nabo ni benshi kandi ubuzi nabwo ntibwiyongera kandi ababukeneye nabo bikiyongera umwanya ku mwanya uca bigenza gute Charity? Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwirewe abantu mudukiye karamahereye ndabashimire abantu mwese mudengeje kurikana ibiganiro byacu biganiro kuri Tarsis Hope Ministry TV nkibisanzwe ni prote turakingiwe magarariye kino kiganiro inyuma ya kamera ndi kumwe na Wizo B ariko kandi ku rundi ruhande sindi jenyene ndi kumwe na gwagwaruka ariko kandi twaze dushimire abantu mudengeje kudukurikira mutwandikira mutubwira ko ibiganiro byacu tubashikiriza bashaka kunyota hari abatwereka muri comment hari n'abatwandikira banashima ku matelefone yacu ngendanwa bafite amanimero yacu bakatubwira ko haje bikagoma bikora neza ariko nabona ko twokebura ko twohindura twohinyanyura muze mukatubwira kuko tubiri tupfura n'ubupfu kandi nyakamwe inyaga imwe babiri basumba umwe umuvani wati babiri bishumwe umwe ntiwo mwinigana ntatari nuko mu kiganiro cy'uno munsi rero tuza kugaruka ku bibazo bimwe bimwe ariko ntarabivuga ko reka tubaze twakirane hariya hirya tuza kuba turi kumwe na Sofoni tukuramutse Sofoni. Ndabaramukije mwese abakunzi bacu aho muherereye haba mu Burundi canke hanze y'u Burundi haba muri Afrika canke hanze ya Afrika yego mwese turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe turabakunda cyane. Amina asante sana tugaikaze muri kino kiyago cacu. Yego ndabashimiye murakoze namwe tuza kuba turi kumwe na Berize tukuramutse nawe. amahoro cyane umeze neza ndashima ramutse baje kudukurikirana ndabaramukije mwese aho muherereye mwese abane namwe. Amena. Tuza kuba turi kumwe na Lydia nawe tukuramutse. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umeze neza? Yego ndashima Imana. Ramutsa nawe abaje kudukurikirana tuvana ko tugire ko tubaramutsa. Mwese mudukurikirana aho mu buterere mwese. Kubera ko here mu buterere. Kubera ariyo navugiye. Ka mwana wa mama ka munzi kabaye. Aho muri mu bihugu byose byo hanze muri Dubai sango visa y'umusheri wari kwarakora ikiyete hari oya ko ari yohereye bahungu bashaka bahereye yo guca inoti muri Omani abavyeyi bacu hano bari bose ndabaye ikaze. Asante sana. Yego nako murakoze tsako turi kumwe na Ndena Eliane nawe Eliane tukuramutse. Ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu. Amen. Umeze neza? Ndashima Kristo. Ramutse baje kudukurikirana. Ndabaramukije mwese bariko baradukurikirana. Amina. Tuza kuba turi kumwe na Faida tukuramutse nawe. Yego. Umeze neza baraka. Umeze neza ko banje kwikanga. Yego ndashima. Asante sana. Mama meze neza ndashima gasha ngaho rero tukuramutse tukuyikaze kandi muri kino kiyago cacu. Shalom shalom. Shalom. Abari kwaradukurikirana ubwira kajambo babwiye ko kubaramutsa. Ndabaramukije mwese aho muko muradukurikirana mwese. Ndabaramukije mu izina rya Amen. Baramutse mu Giswahili naho twumva. Yesu baramutse mu Giswahili. Oya barakira kwanza kwa Kirundi. Imana ishimwe sha wamenye Kirundi kare waba wakorotse mu Giswahili. Kare wakorotse mu Giswahili
ego nariko nabwira ni Martine rero Kirundi Imana ishimwe yakimenya kare bantu mubwiye uti vuga mu Giswahili yakoroka utaranamubwira ngo vuga mu Giswahili yacumba gusumba ko yumva ubugari nirenga bambe nintuze haje kunda kubukoza iki ibiharage vyumye reka yavuze ko ari vya bushitsi yankubise ibiharage vyumye ku kankoto sha mukabwa kora ikibiki ariko rero ngo no munsi nagarutse mbese bigufa aka gashati kane kahora kanyutsura ariko nubona isawa ko from ahubwo komera ejo zonzanira ibindi nako vyakoze umuti nuko kandi tuza kuba turi kumwe kino kiyago nande na Gilene tukuramutse nawe amahoro meze neza ego ndashima aramutse abaje kudukurikirana ndabaramukije abakunzi bacu mwese amahoro y'Imana abane namwe amina amahoro y'Imana abane nawe kandi amahoro y'Imana abane nawe Izobi ari inyuma ya kamera ruhande rw'amasanamu nuko bo tuza kuba duteramanya yo naba nta mpamvu yo gutarika ibiganza twabigiriye ko umuntu wese yagiye aramutsa abaje gukurikirana ikiganiro cacu cuno munsi reka tuje tugira ko tuduga kwijambo uno munsi tuzakora gute kubera ko microphone ndiko ndakoresha ari mwese ndabasanga umwe wese yari tutangurana na Gigi hano tuva kwa Gigi tugenda kumaka umwe wese ngenda dukorana turi kumwe miya kwa miya nuko rero muri kino kiyago tugiye guca hirya no hino amakuru ariko aravuga ku bantu wanashima barangije amashure ariko gasanga ubuzi bari biteze sibwo ariko bararonka ivyo biruko mu gihe abanyeshuri n'abakiri mu kiruhuko bavuga bati none tuzoyiga tuyamare tuje tubura n'ubuzi none abantu bakenye ubuzi bari barigiye none tugire gute je mona twoje twiryamira tukarindira leta ikazoduha ubuzi none twize kugira leta izoduha akazi dukore rero je nasanze aho bariko baraganira ikiyago cashushe keza bati oya ntivyokunda ntago nuje no kwiga amashure ngo ndayamare cenja kwikorera amatafari n'amabuye cenja gukora ikiyede hano tombe koronka nakaya kazi ko mifurege nabonye ariko arakora imifurege neza cane ku nkengera z'amabarabara genda ugakora ariko vraiment intellectuel vraiment ni umuntu yize amashuri yakubita kaminuza agatereka ko agashira hajya akaca usanga tuko yunamangana n'umuntu atize ni ya mbere kweri mu ikanevu baduza ivyondo basubira bimurenza yakameme jewe kurandiki wanje no kuri jewe umva nigiye ubuganga ntabonye ndiko nterishinga abantu mbaga imitwe subira nsingeza rero je sinzi izo muza kumbwira ngaho ko jewe mba numva umuntu yokora ico yigiye cyo yigiye kabisa ariko kandi mu kurundi ruhande runagwaruka arabonegeza gutera inkuru numva abantu tuvyumva kumwe nabwo ntiyako tutavyumva kumwe ngahutse kubivugira imbere ya kamera tubwire igituma tutavyumva ariko ndibaza Girene we tuvyumva kumwe nta kuntu wokora akazi utigiye Girene sivyo oya nje no bikora urashobora kuba urondera basi ahandi kuburyo kubera birasumba kugumuryamye mu nzu kavuga ati hari kiyede reka shikeyo bame nanje nkore apana kugumuryamye mu nzu ngo ndindiriye ngo kakazi nyene nigira oya ariko Gigi wewe wize akazi ko mu biro guharura inoti zijya z'amabara inoti z'ubuntu ziraryojesha uraza uriko urazikora kuvyibuha wumva ashare kare noneho ngaho aho kuguha ako kazi ugiye mu kiyede ivyo ntomba wo bikora kweri nje no bikora kweri kubera none wowe urakora bimwe ukabura arindira kandi nyimba bazoguhamagara ego byakunze ingukore na wewe ariko ukaba ufise n'ahandi uri kurarondera utunoti twa pembeni wapi wenda guhevye nigere kwa mama mari urumva nyene akazi wigiye wo je numva umuntu yo kwiryamira amahera akarindira kakazoboneka nimba yaronse nako kazi kubuyede nabwo nagende yiruka arabe ko yo gakora ana yaje turahomewe kubera amashure y'ubu ntuzokwiga ngo wibaza ko uzokoranye n'ivyo nyene uba wigiye baranabivuze wiga uzomenye ko wiga utazokora akazi ka leta byiza rero namba uronka nako kayede yiruka ugenda ugakora urabe ko uronka nayo mahera nimba ushaka gushika ko naho muri ivyo bintu wigiye ngo umukora ko nyene uba waronse muri uwo mwanya kubera barabavuga ngo gato karakura usanga ugeze mu kigero cyo kugera muri ako kazi nyene uba ushaka wewe ubwo babereho ntituvyumva kumwe ndabuze n'umwe tuvyumva kumwe ariko kandi ku rundi ruhande nibaza ko Martin nta kuntu vraiment uba warize amashuri uraza uba ufise fresher waneze nk'izo fresher ufise
kachugenda ugahura na wao wundi wana sura ilipengama hivi kwa sababu ya kunyangula vitu umva matafari afyatura oya nitubafashe nabi nako nakazi ariko urumva gahuye na kariyeri yabo muga nk'umuntu mu intellectuel kameme yize urumva kisanga uri mu gipondo gufyatura amatafari zo ntumferema umva vyumvikana none ko atacokora byiza wo gumupondanye nayo matafari ukaraba ko imani zo kuduza hejuru hakorera amaboko wopfa gukora kabonetse sante sana ubwo rero ngaho nawe ntacumariye genda ngaho nigere kwa faida wengera araza girawe biraza hogende ka fayi ngaho rero ngo amashuri urakubise aho kuja mu biro gukora ivyo wigiye ngo ugiye mu kiyede ntabare ibintu vyumvikana umva nyene none akazi kawe wigiye amashuri yawe wigiye basi nakazi kawe uronse ukacironka kandi kazi nyene ko kudandaza ko kuja mu biyede uragenda ukakora nyene kugira nk'amahera aho wisenga ngo urindire akazi ko muri leta uricara ukarindira leta ikago none leta ntiyakwigishirize kuko ukeneye akazi kandi ivyo uba warayize none leta ntiba yarabibonye wapi nyene leta ushigenda gukora ako kazi nimba imana yagupangiye kuzoronka ako kazi uzokaronka gusa winjiza inoti sokora nga winjiza inoti utararonka akazi ka leta uje mu kiyede ukore canke uje gufyatura amatafari caye kudandaza ivyo nibyo vyumva kumwe ntacumariye ngaho ngira Eliane we na Mitene ngira Eliane we biraza kugendeka washa nawe ntabare vreme aba bose banyihakanye wengira ngo urantabara gute umuntu yoba yarize amashuri akayamara sivyo dufate basi ntiyanayahejeje ariko kandi yarize urumva simaka twiga yangana umwe yose yashoboye ariko ukisanga uri mu kiyede n'umuntu muri kumwe atize n'umwaka wa mbere sha ivyo mba vyumvikana je mbona bambwirire twoguma turindiriye leta ikazoduha akazi ivyo vyo kuja gukora ibintu nk'ivyo kandi dubise ikintu babitumvikana ubivuga ko iki nawe mbo kubwanje mbona guhejeje ishuri ntabyo kujya gukora ikiyede birateye isoni byitwa ngo warize muravuga ko bonaho mbona umengo biteye isoni kujya gukora ikiyede kandi byitwa ngo wari umuntu wize wotuma basi ibyo bikunze wotuma ubandanya ukiga universite ugaca mastere na doktora byose ukaziga muri icyo gihe cyose uba uri kurakora wiguko hari imana yodagira ugaheza ucuronka akazi abishitse uhejeje ivyo vyose kandi n'imyaka burya bari myinshi n'akazu kacu kabura byaca bigenda gute urakora ikiyede ca n'imyaka n'utugubuto gukora nyakiyede tuba twanaheze nta kazi ushobora kubura ubwo rero wenda kwemeye urumva uranetruye bari banyigaramye hose ngo mu kiyede kweli oya kameme warize amashuri ugakubita ugashira hajya aya vrema nta mpamvu yo kuja gukora ikiyede ariko bamwe bavuze ngo natomboye ukanakironka ngo utsinduke wiruka Eliane tugushimire ku ntano yawe kwa Lydia nawe hariya Lydia amashuri urayize urayarangije canke wanashima ntuyarangije ariko wize nyene ugeze ku rwego ubona vrema ko kwicara mu biro ibana ubona umuntu adodora uvuga ati urinde bazorindire ako kantu nyene kaba kari sawa umuntu abanza arindirira hariya ufise security zikomeye hajya bati mubwire yinjire yidondoye ibyo rero ukabona amashuri yahejeje ngo hwe kaca ugenda kazi ngo kabutse ugiye mu kiyete ati muri mendebe ugiye mu kiyete ugiye hehe ibyo ntumva byumvikana sinumva ko byumvikana kweli ukagenda ukagira amabavu agasuzuguro k'abadayimoni ibaze sha abwe kacera kwigira kacera gaho genda sha abonye uko tuvyumva kumwe aho ngenda kwigira urumva aho gasuzuguro sha amashure warakubise nguca mu kiyete vyumva vyumvikana kwe oya ntivyumvikana kuko waba warimenyereye gufata ikaramu ugacumbwira ugiye kwikorera urubuye ugwaye umugongo kandi warize birateye isoni ahubwo je mbona abo kazi k'ikiyede iyo babikunda kweri ari je mu kubwanje sinako nokora
nogenda nkaryama muga nkabandanya niga leta mu nyuma yonyibuka ikama ako kazi. ariko ku rundi ruhande biruko mu gihe abantu benshi bavuga ngo ubuzi bwa leta bwaraheze ngo nta buzi bwa leta bukiho n'abantu bahejeje bakeneye akazi nabo ni benshi kandi ubuzi nabwo ntibwiyongera kandi ababukeneye nabo bikiyongera umwanya ku mwanya uca bigenza gute Charlotte Ukoresha igiturire ukaronka hayo utanze igiturire wokaronka kweli ego ukaronka ufise inoti asha nawe utaba wizi ugakeneye akazi urakaronka yego rero baraje bakumbariza ico giturire bagitanga n'abacakira hanyuma rero tuce turaba mbe igihugu cacu kiremera abagigiturire canke abagitanga ubwo rero tugasanga polisi ivuga ati muduhe uwo mwana polisi ndamufise ari hakuno catwereka abateye igiturire kuko umutwe twumvikane muri kino gihugu c'u Burundi nta giturire kigikora giturire bagufasha utanze igiturire uhanwa nk'uwakiriye wacakire n'uwagitanze bahanwa kumwe birumvikana muri make rero Lydia ngira ngo ngirayibaza ngo ibiturire ntibigikora ubu banagufasha ugitanze ikibazo wona gitanga hehe gako kabaye baze sigagandi ariko kandi ngo hari igihe ngo higeze ngo kuba ngo hari akantu kamwana ngo bagatanga igiturire irivyo igiturire baragitanga je niko mora numva ariko ngira amajambere yaransize ngira barabihevye barihanye ndumva yambona kazo za demere 40 igihugu cifare demere 60 igihugu giteye imbere wengira nto uracari muri demere 12 hariya hirya kera tucambara za pantaro zingana uko giturire niki gikora igiturire niki gitangwa dubise mu gihugu c'u Burundi gipolisi kijeje gukomesha igiturire bagufasha unagitanze ndanaguherekeza nkasiga bakwinjije nkahita nitahira ubwo rero abagitanga n'abakijya mwese igihano n'ikimwe so muri make rero uvuga uti nta mpamvu yo kuja gukora ubuzi bwo gucafuza intoki kandi wari warize umeze neza nuko ugwaruka rero ruciyumvira yuko goheza amashure ukaca ugiruka kurondera ikiyede kurondera amatafari bafyatura kurondera ivyo badandaza ngaho rukebure rurindirire mu gisagara rindira mu gisagara nkuko Yesu yatubwiye tumurindire kuko urazama amavuye ku maboko wowe waroroshe ku maboko ni ingorane ugasanga ku birenge utangiye kuzana ibisate kubera ico kiyede gihebe ugume muhira utekereze leta izokwibuka ego murakoze Lydia tugushimire ku ntererano utanze murakoze asante sana ngaho negere Berize nawe wewe Berize ku kiyede Berize nta kiyede yakora vraiment hahejeje amashure kw'ikiyede none kiyagwacumbise wumva uhejeje amashure woja gukora ikiyede canke worindira leta ikazoguha akazi none nawe uza akazi ka leta noreka ugikora nta kironse urarindira none ga wihuse uca uvyara ibihumye oya akazi n'akazi ega pana akazi ko kwicafuza arabutudu twitoshe ko nari twiza umenga ni marayika yimanukiye ukadushira mu vyondo uterura ngwe fundi ngo zana ngo ivyo bishanga ngo duzo umucanga ngaha somva vyumvika ucafuye uhejeje gukora uroga neza uhuye n'abantu ntawe umenya yo kuvuye no mu kiyede ariko ako kantu ni sawa ucafuye ukabanza ukitera douche amazi uhuye n'abantu bati fresheri nizazindi ariko amazi sigagandi nuko rero uvuga uti umuntu yoshobora ku barakora akazi kose abonye mu kurindira ko aronka akazi ashobora kuba yarigiye ariko arivyo ntimubihuriza ko n'ugwaruka rumwe bo twagiye turaganira vuga bati twebwe vraiment tuza kwicara tukarindira leta ikaduha none ntitwizizi ko turabana b'igihugu buzindira leta ni Burundi buduhe abo nabo bavunira akaye kagohe abo nindera amaboko sinde ko ariko bavyita mu bisanzwe wanashima ubu nitwiga ngo turonke ubuzi bwa leta uko benshi barayaheza bagaheza kaminuza ugasanga nta kazi ka leta bafise benshi nyene ugasanga bahurira mw'ivyo biyede kandi barahejeje amashuri rero nta kugaya akazi
ukaronse uragakora. ubuzi ni bwinshi kiyede kudandaza kurima korora gucoresha hajya nako n'akazi ncorera hajya n'akazi kwera yakunibazaho katarimo muri ubwo buzi bwose Berize n'akahe kazi yokora nkamwe yorangiza amashuri ntashoboka aronka akazi yigiye ka leta je noshobora kudandaza. Pero bakomera umutahe w'imiliyoni nk'umunani ubu urashinga ikizembure hajya miliyoni 8 harimo alimentation kwera hajya ntayirimo miliyoni 8 n'akabotike ntaco tuzaturaronka akantu twinywera tunawizo hariya uko tubinga biraje zo kuririmba no kwinywera akantu Berize tugushimire ku ntano utanze muri kino kiyago Namwe murakoze. Sante sana mwavuze Sofoni arabumviriza ubwo rero Sofoni twageze kwa Sofoni nawe Mbise muhungu ivyo ariko aravuga bano bashiki bacu bamwe ngo ikiyede ngo boca baja gukora abandi ngo ntibogeza mbwira byogenda gute ngo umuntu aheza amashure acaza gukora ubuzi nkubo kandi atari bwo yigiye vraiment jambo ni kwawe hama ndabashimiye bamumanje akanya jambo ryo ndaryamana ikibazo nacyumvise cyo kiyago vraiment nacyumvise ko nanjewe ndi umunyeshure naje ndiga icyangira ko mpanura n'abanyeshure bagenzi banje canke abahejeje ibintu nk'ivyo abize amakaminuza ibintu nk'ivyo vraiment turiko turaraba ibihe byarahindutse uko muri iki gihe bimeze nuko kera byari bimeze ibihe byarahindutse cyane kera hari igihe banironderera n'umuntu yize kubera nko mu gace kamwe wasanga nk'abafise kaminuza ari bakenya cyane umva barabironderera bakavuga ebane we urumva we warize bagufata kabisa nk'umukuru ubuzi bwari buhari wararonka akazi k'ibintu nk'ivyo ibintu bikagenda neza ariko tugiye kuraba ibintu byarahindutse ku rugero ruteye ubwoba byarahindutse ku rugero runini cyane hama rero ubu urashobora kwiga kamara imanite nturonka akazi ubu kwanza imanite ntakimaze ni nkaho urumva ni nkaho ni nkayaga mu kama vraiment ashobora kuba waramaze kaminuza urumva atakazi muri ico gihe urashomera vraiment ariko hariyo abaca bijajara bavuga ati jewe handiko ngira ko mpanura hari abaca bijajara bakavuga ati jewe vraiment ku mashuri yanje mfise sinokora akazi akanaka kuko biragayitse sinokora ikiyede sinogenda guponda sinogenda gufyatura amatafari ngo mwipondo fata isuka mu vyondo fyatura amatafari cyangwa kuyikorera amatafari ubufuko y'ikibiyede ibintu nk'ivyo ndibaza urabizi aho mu Giswahili bavuze ati mzara ukazi kufa maskini kengera akazi apfa Kenya umuntu akengera akazi apfa Kenya muri ico gihe rero iyo uri kuragaya akazi upfukenye bisaba yuko akazi kose uronse kakaba kaguha ico kurya gakore naho uba warize gakore hariyo akandi kantu numvishije abaswahili bavuga ati tumia elimu uliyotoa shule ili kuboresha biashara ndogo koresha ubumenyi wakuye ku ishure mu isanzwe ku ishure hatwagura mu mutwe muri iki gihe twe turimwo kugira mushobore gutunganya neza imigambi yanyu muri iki gihe turimwo ku ishure urabona bashobora kwiga ukiga nk'impapuro zitanu nko muri examen ukiga nk'ikaye yose bijya byose mwa mwarabonye byose ukavyiga bijya babiko biramfashika bariko biranyagura mu mutwe kugira ngo mu mutwe haguke ngire mu mutwe harehare hashobora kwiyumvira nkageza kure muri ico gihe rero wewe warize koresha burya bumenyi wakuye ku ishure bijya vyumviro bigera kure teza imbere kajya kazi abandi bagaya burya bumenyi wakuye ku ishure tumia akili hiyo ili kuboresha biashara hiyo hiyo biashara ndogo koresha ubwo bumenyi kugira ngo kakaza abantu bagaya kakaza abantu basuzugura bwa bumenyi wakura ku ishure
genda ubukoreshe kugira ngo kajya kazi ukazamure. Aba bashiki bacu mvaye ko baratera udukomanteri hari yavuga ati ngo tuzi ngo muri ubuzi muri leta buriyo, ego vraiment burashobora kuba buriyo, mugabo muri iki gihe turimwo ibihe byarahindutse. Muri iki gihe turimwo ibihe byarahindutse, bwa bumenyi dukura ku ishuri tubukoreshe twiteza imbere mu bikorwa byacu, mu bikorwa byawe bwite, ariko ntiwizere leta. Ego kugira ngo ejo hirya y'ejo ka kazi gatonya wategeje imbere udoshobore gufasha bamwe mwari kumwe ku ishure, ubaha akazi nawe muri ya societe yawe, nawe ubaha akazi muri ka kazi gatonya wadugije wazamuye, kugira ngo nabo bashobore gukora bafashijwe na bwa bumenyi bwawe wakura ku ishure. Ego niyo ntererano numva notanga. Nibaza ko yoba ari nayo mpamvu turiko turabona abantu benshi mu bikorwa bitandukanye binyuranye n'ivyo bigiye bariko barakora. Vyo bari muri ya ntumbero yo guteza imbere gukoresha ubumenyi barose ku ishure mu guteza imbere ibikorwa vyabo bito bito. Pardon gatonya sinumvise ikibazo neza, mwamfasha mukansubiriramwo. Nasamara yaranyomoje. Narimbuze nti muri kino gihe turiko turabona abantu benshi bariko barakora ibikorwa binyuranye n'ivyo bize, harimo gufyatura amatafari, harimo kudandaza ba mayinite rimikashi, ibintu nk'ivyo. Bamwe bamvaho nicaye nabo tubaramutsa kandi tubatera intege. Umudaraza wari mikashi apfaho yicaye, apfa kubona gusa ko ijya jira yambaye wari wese araza ati rimikashi gira gutya gira uti noti kabirinjiye. Benshi muri bajya nabize amashuri barayaheza, ariko mu kurindira akazi ka leta bariko bariyungunganya mu bitandukanye. Nariko mvuga rero ni coba arico gituma abantu turiko turabona ari benshi muri kino gihe bakora ikiyede, ugasanga bamwe muri abo bariko barakora ikiyede canke ibindi bikorwa, ariko kandi barize amashuri wanacima bakayamara. Yo bari muri ya ntumbero yo kugira ngo bakoreshe ubumenyi bakuye mu ishure mu gushigikira imigambi yabo mito mito. Mu bisanzwe mind z'abantu ziratandukanye. Ku bwanje jewe kandi je ngare ibiyede nganda bikora nko muri yego vraiment asha bihari ni bandondere je kweri ibiyede ndabikora, ubuzi vraiment bw'inguvu ndabukora. Nko nk'ubu unya turi mu karuhuko ko kwishure, iyi minsi ntaba ndi ngaha, mba ndiko ndapambana ndondera kugira ngo nanje simbura Perezida wacu niwe yabivuze neza ngo buri mufuko wose ugire akanoti. Nanje rero n'umunwa wose uronka ico ufungura. Rero mba ndiko ndapambana kugira ngo ndabe yuko umufuko wanje utobura akanoti. Nk'ubu turi rumva je sinumva yuko nokena uko ubuzi buriho naho abantu babugaya, ubuzi buriho vraiment. Ndagenda nyimba ari kiyede nkagikora, nyimba ari kandi kazi nkagakora, mugabo ndonke akanoti ku mufuko. Jewe rero nkuko wari kurabivuga ngo abantu mbega ko bariko kwiyungunganya, bariko barakora ubuzi budahwanye n'ivyo bigiye. Mu bisanzwe jewe ku bwanje abantu ko baratandukanye, abantu bafise ivyumviro bimwe, abantu ntibiyumvira urumva abantu ntibiyumvira ku rugezo rumwe. Mugabe ico nobahanura coco, hari ikintu bita ntuze ya vision, imbono, kubona kure, ukaraba ukanaliza ibintu ukavuga ati ibi bintu eske ko bimeze uku ejo hirya ejo sinobigenza nk'uku, nakwa kundi twe turi mu mbona kazoza ngaha mu Burundi. Abantu rero baratandukanye, ubwenge bw'abantu buratandukanye. Mugabo je rero ku bwanje urumva je ubwo buzi abantu bavuga ngo buragize ne buragayitse, je ndabukora vraiment. Je ku bwanje ndabukora kweri, mugabo ndabukora mfise intumbero. Urabona je nk'ubu je ndiko ndakura, ndiko ndaja mu myaka nyene, mu minsi nyene nzogirane nzoba umupapa. Barantwenze bajyaje. Urumva je ndiko ndagirane, ndiko ndiyungunganya. Je ku bwanje ndakora ntakorera ivyo nize, mugabo ndiko ndarondera iki
ndiko ndarondera umutahe wo kugira nte wo gutanguza ivyashara vyanje bitonya biashara ndogo ya mafaranga nakura hariya konce nkoresha ubumenyi mfise ndayabyaza umusaruro. Sinzi rero nk'abagenzi badukurikirana iki barize bakagira nte bagayubuzi genda ugakore kuko inoti ntizokwizanira bisaba kuyirondera. Kora ko kazi ahubwo urondere ugakore ufise intumbero ufise ico uri kurarondera uvuga ati jewe nkora aka kazi mfise vision yo kugera hana nkora aka kazi mfise vision yo kuronka umutahe uyu n'uyu ugira ngo nanjye ntanguze business yanje ndayizamure buke buke gahoro gahoro. Je rero ku bwanje nkora mfise vision yo kugira nte yo kwiduza buke buke ubu noti ndonka buke buke ugira ngo buzogera ahantu ndabubyaza umusaruro bugiraho bunshikanye. Yego Sofoni tugushimira aratuyaga ibitari bikina cyane cyane akeburugwaruka avuga ati nta kuntu heza akaze nguce uguma uretse amaboko. Nibaza ko Lydia nawe nyene yanyuzwe naho biruko naje ndanyuzwe vraiment kuri zino mpanuro Sofoni aduhaye numvise naje bijyana ariko ndavuga kare nta bintu byo kuja mu kiyede warize oya vraiment naje ndanyuzwe kabisa ndanyuzwe ndumva ari bon Eliana na Lydia cyana muze dushira intayishize twemange vraiment nta muntu simanga gukora ivyo wigiye kora akazi kose gashobora gutuma uronka agafaranga nta kazi kabi kabaho akazi kabi nako kwica no kuroga ago ariko ibindi bikorwa byose nkuko Sofone aje kutuvunira kagoye bituma dushobora kuronka amara tukiteza imbere ejo tugashinga imiryango bamwe muri mwe muza muri ba mama bandi muri ba papa mugashinga imiryango kandi imiryango ikaba yiyubashe na cyane ko hajya ngo icubahiro kiramatanye n'agafaranga. Yego bajya ga fresher atanoti shabara kurabatisha nta kwavizisha fresher inoti ku mufuko ni swata sona okipe mifuko ugasanga isona okipe tukibura rero jana babakobwa bagenda bagashwa gasanga inzara yatigizuku bavuga ati vi patiyore kirazira nta kujya amahera cafuye bora bari karava ngo nta kuja gukora ubuzi bucafuye butuma ucafura inzara wazigize neza ugenda ukora akazi nkuko ntuze hajya bivuze kare urava gukora ukazi ukagenda ukitera amazi gatera ka makeup kamera neza ntabuza kumenya yuko amera wayakuye mu kiyede canke mu bundi buzi benshi baba ngo buracafuye canke buracafuza uba yabukoze abigeme none ko baza basharamye inzara bagize ukumukura mukanya batikora ko bagira uku ariko kandi ugasanga ariko barasekeza amafaranga y'umusore yakuye mu kiyede ariko nta nimpuhwe mugira urazi yano gisheki baranyica urazi kiyede kuno kiruhisha nk'umuko bati vibi tubonane yego duhurire he kwikoresha Gerard akarago akajari tugire gutya kumbe wa mutipe nuko yaciye yiteraga fresher gusa ya note yikuye mu kiyede yarakubititse ariko mukaca muragira impuhwe namwe mugende mukora akazi dukezana n'abigeme bari ku kivi bariko barakora kugira ngo biteze imbere ateze imbere imiryango yabo n'igihugu cy'u Burundi. Mvuga ikinde kiki kandangize iganiro shimire mwebwe mwadukurikiranye ariko kandi shimire no gwaruka ariko kandi turaberitiya nibaza wanyutswe wajijutse shehe babwire ntazava bagira ngo hamukobanga vango ntitukore dushira intayishitse nukuri ndatsinzwe. Yego asiye shindwa syo mushindaye utemera gutsindwa burya nawe ntiyegera atsinda eri watsinzwe nawe dushira intayishitse hari cyane naswe bangura cyadaramira ngo kubitwe niwatsinzwe oya nitubavuze yuko tutazokaronka tukikarindiriye turera amaboko uzoguma wiga rero ngo azoguma yiga akirindira ntimumwitege mukiyete ariko mwizo kudandaza biratoshare kare karadushuka umukobwa n'umugwiza atunga reka nuko reka tubashimire twari kumwe na Girene hariya Girene tugushimire twari kumwe na Martine nawe tugushimire ayo kandi turi kumwe na Faida tugushimire nawe twari kumwe na Gilen Eliane umugwiza atunga dufise ariko atazokora ikiyede tugushimire nawe asante sana turi kumwe na Lydia nawe tugushimire wewe wavuze tutemera gutsindwa nawe ntiyigera mutsinzi yemeye gushira intayishitse ubwo mu mondiri ikiyede nawe nyene ejo duhurireyo twari kumwe na unamuka bakubone mwana ugoroka bakubone wari winyegeje nyuma yane twari kumwe na Berize umwigeme mwiza ni Berize nzona mukosha nk'inka nk'umunani nawe Berize tugushimire twabanye neza mu kiyago caje cuno munsi kandi nawe ariyungunganya vuga ati je vraiment nkirindi yakoreye tizompa nzoba nanje ndakiriya ko nikorera
mu gusoza turi kumwe na Sofoni yatuyagiye vyinshi nawe Sofoni tugushimire Prote turakingiwe nari magarare kino kiganiro ndabike banuye inyuma ya kamera ari Wizo B tuze duhure mukene kiganiro uzokurikira naho butaha bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.